Ni gute umukenyezi asenga canke umukenyezi w'umukirisu yubaha Imana yomera? Kuri uno munsi udasanzwe wo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, turahimbaza ubushobozi, ubwenge, ubwitonzi ndetse n'ubuntu bw'Imana buri ku bakenyezi bose, biciye mu migani 31:25 haratubwira yuko umugore yubatswe canke yambaye ubushobozi n'ubuntu, kandi yuko atwenga imisi yose. Umukenyezi rero nabandanye atera imbere, yakaka mu kwizera, mu rukundo ndetse no kugira neza, kugira ngo umuryango wiwe n'ikibano abayemwo ndetse n'igihugu Imana yamushizemwo gishobore kubandanya gitera imbere biciye ku mukenyezi, na cane cane ko ari nabo bafasha kugira ngo ibintu vyiza bije ku mugaragaro. Nagomba rero mvuge ku kintu kijanye n'uwo mukenyezi. Mbega uwo mukenyezi ninde? Uwo mukenyezi ameze gute? Umukenyezi yubaha Imana yishimira iki kuri uno mwanya? Uwo mukenyezi rero ategerezwa kuba afise ukwizera kudasanzwe muri we, kandi ategerezwa kuba yubaha Imana akanayizigira kurusha ibindi vyose, kuko urugo rwose rwubakwa n'Imana, kandi urwo rugo rwawe ufise uno munsi iyo hatabayemwo Imana ni ngombwa rurasambuka. Nico gituma ikintu ca mbere umuntu akwiye gukora nk'umukenyezi mu rugo yokubakira ku kwizera Imana ndetse no kwizigira Imana mu masituwasiyo yose, mu bihe vyose. Ikigira kabiri, umukenyezi yubaha Imana, umukenyezi asenga, ikindi akwiye kuba canke kwishimira nuko yoba afise ubwenge. Ategerezwa kuba afise ubwenge budasanzwe, ubwitonzi n'ugutahura, kuko udatahura bituma wama mu ngwano, bituma wama mu nduru n'uwo mwubakanye. Hama kandi uko kugira ubwenge biragutuma ushobora kumva yuko uwo mwubakanye nawe ari umuntu, kandi utegezwa kumushira mu kibanza ciwe. Kuko imigani 14:1 haratubwira yuko umugore mwiza niwe yubaka urugo rwiwe, kandi ararusambura wenyene mu gihe abikeneye. Ikigira gatatu ni nguvu, ubushobozi n'ubuntu bw'umukenyezi. Umukenyezi mu migani 31:25 haratwereka neza iyo ubushobozi umukenyezi afise mu kubaka igihugu, ubushobozi umukenyezi afise mu guteza imbere umuryango. Hama igikurikira nuko uwo mukenyezi mu rugo yogira ico novuga ko ari nk'urukundo no kugira neza, birenze mbere urukundo, kuko uri umukenyezi udashobora gukunda abana bose, udashobora gukunda ababanyi bari impande yawe bakwegereye, biraheza bikagutera ikibazo, ukaba uri mu nduru, ndetse bigatuma baguha n'amazina marango ni karaba, marango n'abarozi. Urumva ivyo bintu vyose kugira ngo uvyirinde nuko ugenda umeze neza, ufise ubugwaneza muri wewe. Hama ikindi naco novuga ko ari ca kane, nuko umukenyezi ategerezwa kuba ari umukenyezi akora, kandi akora bigashimwa. Hama akongera akaba ashobora kugira kwiha n'amahangiro mu rugo, hama akayashikako. Hariho abakenyezi babona kumenga abagabo nibo bategerezwa gukora, abagabo nibo bategerezwa kuvuga, abagabo nibo bategerezwa kugira ico bakoze mu muryango we. Imana yagushize muri uwo muryango kugira ngo uwo muryango uteze imbere. Imana yagushize aho nyene wicaye kugira ngo ushobore guteza imbere abo muri kumwe, kandi wongere ubasengere. Rero gukora cyane ndetse no kwitaho ibintu bigatuma ushiraho amahangiro, hama ayo mahangiro nyene ukayashikako nk'umukenyezi, biraguha inguvu ndetse bigatuma
n'uwo mwubakanye yumva ko agukunze kandi bikanamurinda n'ibindi vyiyumviro byo hanze. Hama ikindi naco ni ubwenge canke ubwitonzi mu vyo tuvuga. Nk'abakenyezi twogira ubwenge budasanzwe kugira ngo dushobore kuvuga ibintu bitonze ku murongo. Hari igihe nyene usanga nyene twavuze nyene amajambo, ugasanga nya amajambo ntahesha Imana icubahiro, canke ugasanga ayo majambo ntahesha urugo rwacu tuba turimwo icubahiro. Nukuraba n'ibiyago tuyaga, tukaraba yuko turiko tuyaga vyo, kuko hageze ko tukavuga ivyo mu mihani wacu, tukavuga ibitwerekeye mu ngo, tuba turiko turisamburira ko twebwe nyene. Ni vyiza yuko rero uwo mukenyezi agira ubwenge, agira ubwitonzi budasanzwe mu vyo agenda aravuga mu mihana canke mu bandi bantu, na cane cane abandi bagore. Hama turashobora kuvuga kandi n'ikijanye ni n'urukundo. Urukundo ategezwa kugira urukundo, ategezwa kugaragaza urukundo mu vyo aba ariko arakora vyose, ndetse kandi akagira n'umutima mwiza, rero muri ico gihe ivyo tubisoma muri Tito igice ca 2:4-5. ni ukuvuga urwo rukundo iyo uruhagazeko ndetse kandi ukongera ukisunga ico mwema kubwira, biraheza bikagufasha kumenya ingene utondeka ibintu n'ingene ubishira ku murongo nk'umukenyezi mu rugo, kuko ngo turi inkingi z'urugo, turi inkingi z'iterambere. Icanyuma naco novuga nikijanye no kwicisha bugufi kandi ukaba ukorera abandi. Ukicisha bugufi kandi ukongera ugakorera abandi. Imana yagushize muri urwo rugo kugira ngo ukorere abana bawe. Imana yagushize muri urwo rugo kugira ngo ukorere umufasha wawe, ukorere community wicayemwo, ukorere igihugu wicayemwo. Rero nibaza yuko biciye mu Bifilipi 2:3-4 turashobora kubona amajambo y'Imana adufasha gutahura mbega ni gute nshobora kuba uciye bugufi, uwicishije bugufi ndetse agakorera abandi. Ayo niyo majambo y'Imana nashaka ko dusangira kuri uno munsi. Murakoze cyane, mwarahezagiwe, ndetse mugire n'umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi. Ryoherwa rero. Shalom.